ateye intambwe nje imbere ikirenge ku muriro sinokureka sinosubira inyuma mpanze amaso kuri wewe yeah, yeah. Na 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 ngize ngo ntambe notambe igisirimba rikarenga mbishize mw'iyi ndirimbo ni yawe. Nishimwe ridasanzwe ku banyempano bahawe amahirwe yo gushika ku yindi ntambwe mu higanwa Primusic ryatunganijwe n'ishyirahamwe Bralud biciye mu kinyobwa ca Primus. Babiri batuye mu ntara y'Amakamba, Samuel Nduwimana ndetse na Boris Bienvenu Ongerusenge batuyagiye ko bashishikara kwitegura kubera intambwe ikiri ndende. Nditeguye cyane ahubwo nani kumshishikariza abandi ndababwira ati bitegure nabo nyene kubera ko nivyoroshe katwitegure inyuma tuze turabira imbere. Intambwe iracari ndende kuko umva urugendo ruracariho dushishikara gukora kuko nibaza ko n'abandi baticaye nkuko bagiye batogwa kuko ni higanwa rikibandanya. Rero kubw'ivyo nibaza yuko umuntu azogerageza agashiramo inguvu kugira ngo dushishikare dutera imbere. Aba batahukanye ibibanza bibiri vya mbere bahamagariye abandi banyempano kwijukira kuja mu yandi mahiganwa. Iyo habaye amahiganwa nkaya yo gukuza impano z'abantu hari igihe usanga bafise ubwoba muri bo bakavuga ati ntitwoje hajya bagatinya no batumirira nawe nyene. Nibaza ko amahiganwa usanga ari menshi. Ihiganwa ryari ryo ryose wowe ufise impano urahawe ikaze wiyandikisha hanyuma uje guhiganwa mu bandi. Kubona natahukanye ikibanza ca kabiri vyanteye gutuma nokora kugira ngo ninabandanya bize bise neza kurusha ivya mbere. Inyungu ya mbere kutsinze urumva ko aranka amafaranga, ca kabiri bimubakira izina, ica gatatu agira visibility nini. Kuri jewe n'inyungu idasanzwe kuri ivyo vyose kubera ko biri mu byo nkeneye aho nzi ndagerageza kubera ko no mu bushize muri 2019 nagarukiye demi finale namba ugira ndwi bakeneye batandatu. Mu ntara y'Amakamba abari baje guhiganwa akaba ari abanyempano bagera kuri 26 mu gihe hatowe babiri ba mbere aho bagiye guhura n'abandi baserukiye izindi ntara.